Nambi mwese murakomeye mumeze neza ukwezi kumwani kuraheze twatangwe ukwezi twagutangwe ku munsi wa gatanu ukwezi kw'icenda ubwo musanze mubizi ukwezi kw'icenda kenshi turumva ko amashuri abatanguye hari abazotangura ejo hari abagiye gutangura urundi munsi uno munsi rero twifuje kuganira kuvyerekeye n'amashuri aho tuza kwibaza ikibazo kigira kiti ishuri riradufasha mbega kumenya impano yawe kumenya ico uzoba co mu buzima bwa kazoza nkuko musanze mubizi ku munsi wa Mungu ni isanzure turabaye ikaze mu kiganiro cacu Diana na Kelly no twama turi kumwe ndabona yuko kwezi kwa September bihameze neza turashushu turi ready amashure mwe nta kibazo nigeze mbwira mu kwezi k'umunani amakaye yaraduze amastilo yaraduze karata bene tukivuga kama mananje Njyewe mumeze neza kwihangana ako twabigenza n'ubuzima. Alors Diana uno munsi uri muri journalisme uri mu bya cinema iyo parcours kugira ngo umenye yuko woja muri ivyo bisata bya mareresi ngisata cyo kumenyesha makuru wabimenye ryari wabimenye gute ni ishuri ryabigufashije mu byagenze gute duhe mu minota mikenya ga témoignage gatonye kugira ngo yego ushaka intahe mu musanze turashimira ego n'ubushinga intahe ko Alain ragorana n'ukuri ejo hari abantu bazotangura amashuri foko bamenya je si pika ndohira henga heriza hera je nibanza ko bivana na ntuzene na banyihangana cursus umuntu agira kuva yiga mu mashuri mato hama akaja mu mashuri yisumbuye hama mu nyuma akagera ko afata ingingo yo kuja muri kaminuza nibaza yuko sinovuga ngo urumva ngo navutse ngo nzi ngo nzoba ngo umujournaliste canke ngo ndi mu wa gatandatu mbinje gukora concours ngo ngo ngiye kwiga ko rero nagize indome lettre yari indome scientifique A na scientifique B twadufise bisata bitatu menga dutoramwo hariho ngira n'ibindi bisata ndibaza muga byo biri cane beaucoup plus by'ubuhinga technique urumva rero jewe ngeze mu 10 kora niho twatora igisata tujamo kora twiga mu twarakora concours mu wa gatandatu amugacira mu 7 mu 8 mu 10 gacukura iyindi examen ya leta hama ugacutora rero section ujamo swat kwa indome canke muri scientifique rero je nakurikiye igisata c'indome mugabo namye navuga gute mu buzima nganje bwa mise canke kuva ndumwana muto nje nakunda gusoma cane gose narasoma naraba television cane gose naraba genre namwe nibaza mbege image yagenze gute donc nico kintu canya trika cane gose rero sinovuga ngo niryari navuze ngo je nshaka kuja canke ngo hariho ubuzima bwa nshaka kubwubakira muri bisata ego sinovuga ngo nkiri ku ishure vraiment nari nzi neza aho nshaka kuja nari nimvira peut-être ndafise ama rêve yo kuba ndafise indoto yo kuba umuntu ameze gutya me bivana n'ukungene ivyo niga ku ishure nivyo nsoma n'ubuzima ngira mbayemo nivyo kenshi nibaza ko bushobora kuba byaransunitse uvuga uti wowe ja muri iyi nzira nibaza yuko ni si ishure gusa ni aho ubaye n'ukungene nivyo usoma navuga ko ivyo usoma ni ivyo usoma cane nivyo ishure rikugaburira nimba uri mu ndome no kuvuga ko uhamagariwe gusoma igitabo uhamagariwe kwandika donc hari ahantu ubona wexcella gusumba cyane ahandi hose ndibuka twa duse mu professeur umwigisha w'igifaransa yitwa Capitaine Madimba malheureusement qui n'est plus et qui na théâtre donc urumva uri kumwe nawe wumva umenga il faut que nawe uba nka Madimba donc imisi yose hari ama modèle en fait turabirako nukumenya rero none mbega ku ishure turafise ama model turabirako muhira turafise abo bantu iryo shusho turabirako mu buzima tubayemwo hari ishusho tubaye iryo shusho ufise niryo rigutuma ushobora gutora iyo je niko nibaza sinzi nka Kelly ariko Kelly wize droit no musiri mu journaliste iyo myaka yose
kugira n'umusura umujournaliste hama wiyumvire kuyiga iby'amategeko byagenze gute nawe Daniel atubwiye yuko ntiyotubwira neza exactement yuko yarashaka kuba umujournaliste canke kuba mu mareresi byagenze gute kugira wumve ko uwo muntu Diane yabivuze burya turi façonné d'une façon ou d'une autre niveau turaba n'abantu avec lesquels nous sommes en interaction je rero nkiri umwana narakunda kuraba television nanje et puis un jour pardon tubabarira twiyakiriye tubigenza gute nukuri reka ntanzi ko twabishizeho kandi si no kwishima oya gato oya nukuri babatahure ni ibintu utabura napanze je rero na découvrir beaucoup kwiyorienta mu kwiga droit na uravye série abantu benshi barayibuka yitwa avocat associé ego urayikunda cyane kuko déjà no mu école primaire narakunda cyane gusoma je narakunda gusoma cyane ndibuka ko ndi mu wa mbere iyo image yananiye première année primaire twasoma igitabo cyitwa Blanche Neige moi je relisais Blanche Neige muri vacances yo kugenda muri deuxième année kubera narabikunda cyane j'aimais lire sanga rero ndakunda gusoma twabikoresha muri primaire bitwa bitwa l'oiseau lire amakonti yo hanze nkasanga ndayazi narayaborotse hama rero le déclic ikugira ni orienté kugira kwiga droit vyabaye kuri avocat associé mais je trouvais abantu bambaye s'il vous plaît abantu bambaye la toge mwubahwe ça confère quelque chose nukuri mais je voulais grandir mettre la toge numva ari ikintu enfin abantu baba juriste barabizi iyo nk'abajuju baba magistrat bambaye ibyo bintu ça confère une autorité ipso facto umva ni ikintu nyene qui mystique quelque part wacha wibona ubonye uri ukora ya série wavuga uti je nshaka gusana naka shaka kubera nka shaka kugenda bijya bintu bagira byo gupleda camera rero numva mengo je veux devenir juriste Chaniga rero en conséquence niga les lettres nanje peut-être niga ni talent j'aime la justice j'aime l'ordre j'aime sinzigana bikuye ngaho niho rero kucana ni orienta par rapport il y a je sais pas si on appelle ça une vocation un talent un hobby c'est pas exactement ce que c'est mais vraiment naravyumva ko je veux faire le droit uno munsi bo ikigano habi muhava bibazo ndagihagaze kuri mwebwe ariko turiko turafashanya gutahura kugira ngo twumve yuko ishure ryo bariri mu bidufasha kumenya impano yacu uno munsi ku myaka mugeze koko mwafashe carrière hariho igisata mwafashe mumva mukoreramo kwera ivyumviro ho bigeze no munsi ku myaka muriko urumva uratahura neza yuko final mutihenza ariyo mpano yawe kuburi muri ivyo bisata cyangwa wadize waratoye ico gisata iyo section cyangwa iyo faculté muri université cyangwa les lettres muri humanité générale absolument hein nous baze ngo journalisme na droit biri kure na kure le droit c'est enfin abantu bava ngo kwishima ko two turiga na l'origine y'amategeko bavuga ko c'est vraiment la base de la société. Comment mana ya urumva ko ego natara amategeko ya bigorana c'est même une émanation divine sinzi ko bivuga mu rurimi rw'ikirundi ni kintu imana yaremye ko ni imana no mu kugira kurema il y a de l'ordre muzorabe il y a de non en rapport avec son peuple imana va muzogira les 10 commandements ni la première loi les lois de Moïse mu mategeko ya mbere on voit le droit ni kintu kiri mu bintu byose partout que vous ayez murahasanga le droit et ni je numva biri related n'ibintu byose umuntu yokora no uno musi uratahura yuko vy'ukuri utihenze absolument mais oui uratashaka gutahura utize choix yanje ni ime uko ibintu bigenda birahinduka
uko ugenda urevuriwa muri ntuze navuga gute muri carrière yawe canke iki urashobora gusanga erega sinovuga ko ari ibintu bihagaze bien établi là qui bidahinduka bifije bidashobora guhinduka avuga ati ewe nukunyene nuko bizogenda mimugani baze ko haragera umwanya akavuga ati peut-être ko nshobora kwigisha naho guma uri muri wa mwuga mugabo sinkimenyesha makuru sinkikora amareresi uno munsi nshaka kwigisha par exemple nk'akarorero urumva nibaza ko ntuzenya yawe ta vocation nibaza ko igenda iratera intambwe mugabo kuri ico kibazo nyine nyamukuru batubajije ubuti mbega bugishure vy'ukuri radufasha kumenya ati jewe aho noja canke inzira nofata kugira ngo shobore kubaka kazoza kanje mu kazi ni nico kibazo dukeneye kwibaza nico kibazo nyamukuru niyo dushingira mugabo nkeneye kumenya sinzi amashure y'ubukunge nameze vy'ukuri arafasha abana mu byo bibabigisha mu byo bagiriki muri ya histoire twiga ya Charlemagne na ntuze muri ya géographie voilà ivyo est-ce que vy'ukuri biradufasha kumenya ati jewe ndifuza gufata iyi nzira nico kibazo en fait nibaza ko twukwatse kandi nibaza ko nico kibazo gikomeye ko no munsi hari abana no musuri muri système fondamental hari abana uyu mwaka bazokora concours hari abahejeje concours abo badocha baca mu gisati kihe ikibazo nyamukuru twebwe ngahe wacu dufise nuko umenga abantu bose bategeza kwiga kaminuza ico ni kibazo cyambere deja aho onye twese ndigeza kwiga kaminuza orientation inzira dushaka gufata aho onye ni iri ehone kubera uko twebwe twiyumvira amashuri n'ukwiga kuko twibaza yuko umuntu atize kaminuza ico ni cyambere atakaza zoro kandi twibaza ko dutegeza kuronka akazi ntitwiyumvira ko dutegerezwa kukarondera canke kukiyumvira ugashaka ukarema akazi ugashobora kwangaja abantu niyo ngorane nyamukuru hama twiyumvira ko abantu bize kaminuza aha ndiko nduvuga cane mu vyo abantu biyumvira cane gose mu tubaye mu kibano ko ari bo bafise agaciro kusumba abantu bafise un niveau technique kandi iri professionnel kuko gusohoka ufise umwuga no gusohoka muri kaminuza mwishure ufise ya certificat yo muri no misi ugacuronka na certificat ya bac ukuri tacho bimaze uvuze ko tacho bimaze dans le sens yuko atakamara ko kubikora mvuze ntacho bimaze kuko usohoka uri inachevé uri un produit d'aheze ego imbere ko sinzi tudekortika aho hantu uhereye kwibaza ati mbega amashure y'uno munsi badufasha by'ukuri gutahura inzira umuntu yofata mbe none mu gihe ciwawe byoba système éducatif kune yari imeze byoba byarafasha Jesse oui ego na oya ego ryari oya ryari ego kuko twarize kugira une réflexion voilà kwiyumvira kugira analyse kugira ikivyo byose kwaravyize oya kuko ukiga ukiri dufate mu isanzwe ugeze mu mwaka w'indwi nibaza ko yari niyo nzira wabufashe ubuzima bwari buhejeje wabuvuye muri mashuri mato mato bagutegura kuja mu mwaka ugeze kugira ngo utangure guca inzira yawe me ico gihe wone wabuze kuri guca inzira yawe sewe warumva ko ukuze mentuzi inzira uyirufatiye ariyo ugiye muri 7e ufise imyaka 12 canke 13 canke 14 tout au plus mentuzi aho ugiye gusa wowe uzi ko ugiye mu windwe kandi kuri umuntu akuze kuhindurira juste uniforme ako kandi niko guhindura uniforme c'est là où on était trop content et content yera ni y'ubururu canke yera ni yirabura aho niho wonyene uhejeje umva bagira ati umwana aracari muto ntaramenya mugabo urageze mu 10 bagetanga kubaza ati mbe wowe uzofata section iyi je no wamenyesha ko je byananiye gufata section mu 10 namwe none ndide lettre nige hari ibindi bintu bita agronomie ou kwiga medico umva byose yari amashwa ugira me kugira ushike mu 10 nukuvuga ko hariho umuntu yaje inyuma yanje arambwiye ati we fati ingingo none ubutamufise umuntu ari inyuma yiwe bica bigenda gute keri wewe igihe cawe ishure wize
ubona ko byafasha abo mwigana nawe byaragufasha ko umuntu atahura ikintu yofata ikintu yo kwiga igisata cyangwa section faculté ego cyane singoma ndayikorere publicité ntuvuge ishure kwera reka tuvuge mu general ariko abantu bahize baraza kubimenya nta kibazo kuri gishure twari dufise misi kwa gatanu après midi ikintu twita ama club hayo ama club y'abantu b'abartiste ama club y'abakina théâtre ama club beaucoup de clubs vraiment ibiharuro exactement y'abakora bakunda physique non mais des sciences y'abakunda biologie y'abakunda histoire ou géographie donc urumva nkaho ubonye vy'ukuri guhera mu bindi ugenda aho hantu umva ko wiyorienta wewe nyene abakunda club ya français bakamenya aho baca abakunda abantu b'aba artiste club y'aba artiste bakagenda abakunda club y'ibiharuro na physique ibintu ntari no gutumbera ku muryango urumva bakamenya aho baca urumva ko yari ibintu ishuri rifasha cyane korienta kuri ico kintu uzi yuko we aho wize hari haya ama club hari ikintu njye yavuze ngo certes barakubwira warabona ko ugiye mu windwi ama wumva ko utesa nyene wakuze uhinduye uniform uri usubije inyuma amaso yawe inyuma uraba umigana na wewe kuko mwese ndimo mufise niveau imwe gutahura ibintu mbega umwana yagiye yahereye mu windwi aja muri ayo ma club byukuri yaratahura igituma agiye muri iyo club uri kuragira analyse yawe personnel no musahanuri twabuze ko certes ego umuntu aba aramenya yuko ndiko ndarondera orientation yo muri 10e canke yo muri université canke yo kwimenya kandi uwo ndiwe mais ico gihe urumva uremeza neza yuko abo bana batahura ibintu barimo ko Dana avuze ati ntitwatahura exactement ego twebwe en fait le choix des clubs twazifashwa n'aba-encadreurs na préfet donc no mu ishuri baravye ukuntu umeze barashobora kuguforsa angoja muri twe wogenda ngaha uno munsi turiko benshi barakunda kuvuga ngo système éducatif hinduke uno munsi haturi muri fondamental hari ama classe amashure ama leçon ama cours amwe ndakibuze mu kirundi inyigisho zimwe zaje iyo entrepreneuriat yo social canke ahejeje iyo concours yo muri 9e agiye 10e non agiye 3e seconde premier ugasanga nimba fashe les sciences nta gifaransa nta n'icongereza kirimo canke ugasanga kirimo mbwa gifise amasaha makenya ishure y'uno munsi utari kura compare nuko mwege mwize vy'ukuri ririko rirafasha abana hera umwana agiye muri système no munsi azi ko azokora concours hama gatora section muremezanya neza yuko biriko birafasha abana ko bimenya icyo kibazo kiragoye kwishura mugabo je nuvuga nti nk'uko twagumye tubivuga n'umunsi uravye nk'abana bashobora kuba bari muri kaminuza reka dufate navuga gute kaje mfate nka section dufate nka communication canke journalisme ou cyo bita nshize muri twamugina audiovisuel nguvuga ko kenshi na kenshi bava mu mice itandukanye nguvuga ko ashaka kuba yagize science ashaka kuba yagize économie canke social canke langue mugabo ukamusanga finalement aho kubandanya iyo ntuze nyari yaratoye aje kwiga iyo communication kuko kumbure yibaza ati communication uno munsi niyo hari akazi umva ico ni kibazo nyamukuru hanyuma ifoko twemezanye ikintu kimwe uno munsi niveau novuga nti urugero abana bariko ruri hasi cyane gose ruri hasi cyane gose banyihangane nta vyiko nakoze mugabo ubibonera mu bana bariko barigisha ubucanke mubaza mu buzi ukaraba aho bageze aho ukungene biyumvira ukungene bandika nka twe turi nko mu makuru ukungene bandika ukungene donc ukungene réflexion yabigera ni kibazo gikomeye cyane gose no kuri donc nitwemezanye yuko hari hico cyo hinduka yacacumbagira kosora ico kwa juste gatonya dusubire twa juste gatonya hanyuma nibaza yuko ni ngira ntamanya bafise kwiyumvira cyane gose
kera idakwica ibyo bazobikupa butwica aha bazohakupa ndasabye uramenya so kwiyumvira ya Diana ati ngira ntibagise umwanya wo kwiyumvira cyangwa ugasanga tukireka ukivuga kubera parce que comment est-ce que dire que les gens ne réfléchissent Bah plus oui, c'est ça. non ugutiko rintuze iri hasi gusa iri hasi niveau Diana avuze yuko we ariko araraba agaragaje kuraba uno munsi arabona yuko abantu urugero bariko naho bari mu ishuri ruracari hasi keri wewe sinze woza alantu canka wo muvukana canka abagenzi bafise abana bari muri izo système éducatif ya école fondamentale canke abantu badutahura ndiko turavuga système ya fondamentale ngo cyo turaba abana bariko bahera muri système mushika 9e bagira batori iyo faculté n'abahejeje iyo premier bagira baje muri université kuko kenshi urasanga umwana ahejeje ukaza ngo je sinzi ikintu nzokwiga uyo mwana iyo myaka yose yo kwiga et pourtant uno munsi baratandukanye ntibakiri muri ya twe twagize general warize math warize yo chimie warize cyo gifaransa mais uno munsi bo biga makurane atanu ashikana ati umurongo neza abereka iyo baje ni kuvuga ko nimba uri muri social urazi kuzo kwiga bijyanye na social psychologie sociologie nimba uri muri économie tu penses que iyo ico ciyumviro ari ico canke hari ukundi kuntu byari bikwiye kwajusta kugira ngo iyo niveau iduge go rugero ruduge go bumenyi bon je crois ntasanzwe nizi ibyo bintu bya education simbona ko novuga ngo noterera iki ariko toujours est-il que quand même ico wize chose c'est très important de savoir communiquer ce que tu as appris nibaza ko ico abantu bu basagaye babura les langues kurango bagomba kuyorienta mu bya technique bazishize hasi or il est impossible de transmettre ikintu cha utari kula communiquer kujya twe twagira tukagera mu tufate nko mu 10 twiga igifaransa kimwe twiga ibiharuro bimwe muga tukagenda kwa accentuer tugeze mu ma section nibaza ko byo hava bisubira ko vraiment siko ndababesha c'est très difficile de voir umuntu n'ivyo maîtrise biragoye kubona umuntu azi ivyo yize azi nimba ari scientifique mathématique physique chimie muganda ashaka kuvyigisha c'est une grande lacune. Mais méthodologie kwigisha twese ntuyizi. Oui. Quand même tu sais transmettre. C'est kwigisha gusa urashobora no kubivuga muri nibaza ko transmettre kare ko aravuga nuvuga ko urashobora kubisigura ivyo uzi nuvuga ko ngaha biramaze kudushikira udufise abantu duhamagara mu kiganiro me ugasanga nimba ico kiganiro twakigize baratwihanganira ko bavuga ko dukora mu gifaransa gusa canke mu congereza gusa ni dushaka kutubwira ivyo ukora kandi ivyo ukora urabizi kandi twese turazi kubizi mugabo ubidusigurira gute ugasanga biragoye ko bidusigura mugabo ntuze kugira tugira atari ariko unyene faut savoir transmettre quand même now tuvuga ngo bubizi ngo bivuga mu kirundi mais le kirundi c'est pas une langue internationale et Johnny waronka kirimi cyacu cy'ikirundi teza gwiteza imbere turagete reka tugarukane ngaki kirimi teza abantu benshi teza kukimenya ni kuri tukimenye kandi turabishigikiye cyane ako no kumenya n'indimi zo hanze ikintu gikomeye kuko la science elle est universelle et Johnny wa découvre mu Burundi azi ibyo bintu faut ko azoshaka kubivuga mu congereza faut ko azoshaka kubivuga mu gifaransa aho rero niho Johnny mbona hari amalacune hari tunenge ni kutamenya kwigisha n'abana na malangue ashobora kubafasha gutransmettre iyo savoir faire qui devrait le faire ni ishuri nyene igifaransa twese twashigiye mu ishuri icongereza twashigiye mu ishuri twari dufise duvuga ko twari dufise base umushinge ukomeye ni umushinge utegezwa kujaho ni umushinge utegezwa kujaho kumenya uti je sigura guti ibintu muvuga guti ibintu ngira guti ibintu je ndibuka twaragira amadeba manini ya civisme y'inuzenya hama iyo civisme yadutuma tugira icyo
La culture générale. Voilà, une culture générale. Ouais. Mais umwana w'ubu no munsi uramubaza uti tubwire umwami wa mbere wo mu Burundi ugasanga ntawazi, tubwire umukuru w'igihugu ntawazi, tubwire igihugu kapitale ugasanga ntawazi. Ni ukuri birababaje cyane rwose. Kandi nibabe bari muri privé nibabe bari muri public. tukiraho onye ha public na privé uno munsi hari abantu bavuga ngo amashuri ya leta amashuri y'abigenga ati uno munsi shaka umwana wanje amenye icongereza shaka umwana wanje amenye igifaransa kereye ko ngo tumenye izindi ndimi tuzoshobora kugenda kuvuga ako kazi ndiko ndakora nshobora kugasigura certes mpagarara nk'umurundi kazi mugabo kameme kwi exprima kuvuga ndabivuga mu rundi rurimi hama ugasanga abavyeyi no musara avuga ngo umwana wanje ndamushira muri leta kuko nta gifaransa bigisha jewe leta muri primaire amakuru inyigisho zose zane mu Kirundi hama ugahera mu wa gatanu ariho inyigisho zitangura mu gifaransa bigaca bituma turiko turabona amashuri menshi ariko araza ari mu Congereza ari mu gifaransa hama bacavuga ati leta ntibakicigisha neza numva shaka umunanje no mushya mu bigenga mwebwe ishure ryiza ni rya leta ni rya bigenga kibazo kitwa twike muri hangana ikibazo kiragoye mugabo ayo mashure habi rya leta habi ijya bigenga kugira ntitwave ducritika ntibumve ko twaba turiko turakritika. J'aimerais que vous parlez icoko kuko kese so muri leta barahidogera kese so hari nabo muri privé bahidogera kugira ngo amashuri abe nyene bien umuntu avuga ati nubwo mfise aya mahera nubwo shaka kumanaja muri y'igicongereza y'igifaransa no muri leta bisangeho basi. Wewe vuze ati twiga twiga natwe muri leta biga gushika mu gatanu biga mu Kirundi abize muri primaire kwashika mu gatanu biga mu Kirundi ya leta nyine ndiko ndavuga gushika mu gatanu biga mu Kirundi hama kuva mu gatanu mu gatandatu bagaca biga mu gifaransa mugabo ntivyabujije ko abanyeshuri biga muri leta bavuga igifaransa ciza bandika igifaransa ciza kuruta nabo biga muri privé. Okay. En fait kabaza naho nyene ciza ndushaka kucisha ico kibazo manyakoze hari niwo kabaza izira ni ubu ni giki cyahindutse ni programme yahindutse ni ubumenyi buke kuba butanga ko bigisha ni giki nukutamenya kubana nukutakira peut-être inyigisho kubana navyo ivyo byose ni bibazo umuntu yo kwibaza mugabo uko bigenda kose hariho un système yashoboye kumarsha yakunze kwereka ubunye onye itari kwirakunda uno musi cyane gose je ni ukatwe twiga umwana yiga muri mu ishure rya leta niwe ahubwo abavyeyi bagira kuba nimburi muri privé bagira ati uko bigenda kose utegeza kuja mu ishure rya leta uko bigenda kose utegeza kuja mu ishure rya leta mugabo no musano bose beko naho hari amashuri privé meza mugabo ishure rya leta ryamari ishure rya leta ryamari iryo ryiza ryamari novuga référence le choix ya mbere y'abavyeyi mugabo ubu malheureusement bashima ko umwana aja muri ubishoboye avuga ati umwana wanje ifako ndamurungika n'ishure ry'abigenga mais mugabo ubonye ifoko kubera iki ico kibazo naco tutsi hahindutse tout le système éducatif. Ouais. Okay. Si kuvuga ngo ni imyaka imaze iyo système éducatif yaye mise en place peut-être batari assez exigeant hein? L'excellence n'est plus cyane mu mashuri sinzi je m'excuse mugabo ni vyo mbona kuko kera amashuri ya leta c'était l'excellence dans toute sa splendeur amashuri ya leta niyo ama petit séminaire ayo ama lycée vugizo lycée du Saint-Esprit kuvuga amashuri yitwa ko ari manini mais hari ama lycée yandi yose ya hehe ruguru wasanga ari vraiment bari n'igenda c'était vraiment les références byari bizi ko aribo baba n'abambere mu kibazo ca leta aba mu mashuri ya leta uno munsi peut-être harabaye un certain relâchement muri leta
le nouveau système éducatif ishobora kuba itari performant nka kera. Imbwa leta yarashizeho amashuri bita les écoles d'excellence uhagendaho by'ukuri umwana afite la tête Les meilleurs. barakorana n'ikibazo kiri la tête barakorana n'ikibazo kugira uje muri école d'excellence. Mais murazi yuko cela ne suffit pas gushaho ama école d'excellence. Ubundi ama école yose abakwiye kuba afise un certain niveau leta exige guhera muri formation à école primaire. Bakavuga bati nous allons former abana de telle façon que nivyo hazoba catégorie A iyo yitwa ko ari excellence, catégorie B, catégorie C, bitavuze ko haba hari fossé entre izo catégories ko niyo problème isigaye hari fossé hari kinogo kinini cyane. Donc faudrait revoir dès la kuri base ko twese tuvuye muri primaire sinzi ko muvyibuka nukuri n'abana byabananira kwiexprima mugeze muri secondaire no muri université naho umwe yabo wa mbere undi akaba wa nyuma vous étiez capable de tenir conversation mukagira ma débat no muri université s'il vous plaît mwadaza mufse n'uvuye ku Saint-Esprit n'uvuye hehe mukasanga muri presque au même pied d'égalité uri hasigaye un énorme fossé ngira rero ni byapfiriye à la base guhera muri école primaire. D'accord. Mu majambo Kenya mwavuze ko ishuri hamwe handi hato riradufasha kumenya impano. Donc privé na leta cela importe peu vraiment. Nukuri cela importe peu ikibazo ni dès la base. Ari muri leta ari muri privé kera même leta niyo yari ya mbere kuri base abana bapfuye muri leta barakora igiharuro ukumva urajugube. We nivyo ni gusura kubaka en fait uwo mushinga ukaba umwe kuri bose nimba bazoja muri école d'excellence OK mugabo mushinge umwe iryo tandukaniro ry'uwa mbere n'uwa nyuma rero ibire bito cyane. Uyu munsi none abana bariko barahitamo inzira ico bazobaca mu buzima bwabo bakiri batonya abariko uno musijo bazotangura muri 3e abandi nabo bahejeje premier barindira undi mwaka bicaye kugira ngo baje mu université. Ndazi ko kenshi usanga abana bacavuga ngo uheje nka secondaire amashuri yisumbuye acavuga ngo yango nzoja muri communication yoroshe comme si ni ibintu biraho shaka numva ikintu mubwira uwo mujene ngo gwaruka cyangwa umuntu ari mu mashure kugira ngo abandanye yimenya mu mpano yiwe parce que nibaza ndiko natahura neza nkuko mwatahuye mubivuga ishure ningira kamaro riragufasha birigenderera kubaka ku buryo usanga witoye nyine icuzo mu buzima bwawe icuzoba ala longue nkuko keri avocat nzenye amugize gira mugenzi wa tintu rakomeye. Alors uwo mwana n'umusagira tore faculté canke section nivyo he bintu yogenderako canke ninde muntu yomufasha apa ishure ko mwese mwagemeje yo bigenza gute kuko hari abana barinda bagira mu université arinda heza na université azi kinagomba kuba atashaka kubaco aba uwonya singora je ndibuka niga muri kaminuza twokugira iki si mumubwira ko mwarize de niga muri kaminuza mu wa mbere tugeze mu wa kabiri twatora ama département nukuvuga ndazi ko nagejeje wa mbere hari abana nkibaza uzoja muri département ya hakambwa ati ntayonze oya canke peut-être yarezi itakora vyose bikunze canke ni yato donc umva we yari yaje muri iyo faculté atadica ashaka mu bisanzwe ibyo ntiba deja iyo faculté uyizamwo daya iyo faculté uyizamwo umaze gutora ko ya des départements mais il fallait d'abord te renseigner puis voir ton cadre qui oriente wowe nyene yagoye kwera nibanza kutabura amenya nibaza ko ikintu kitwice muri ino minsi nta sinzi kumwe no vuga curiosité mu kirundi ni turi ni umva twebwe twavuye ku ishure twaronsa amanota bah oui twiga tumenye ni twiga kugira tugire connaissance incroyable yeah ingana naho nyene hakazi twiga kugira tumenye guti wa nanose 50% c'est bon yakwiriye namenye n'avanchije de classe
nta kindi niyo ngorane en fait On se contente de peu. oui on se contente de ça juste et donc niyo ngorane nyamukuru rero wiga kugira juste umenye biragoye ko utahura witora uvuga uti jewe nshaka kwiga kubera nshaka gushika hati hariho umwana twahurira fa passé yaragiye ni 9e donc yarahejeje 9e hama aratangura rya post fondamentale mugabo wowe mu buzima bwe yarazi ko ashaka kuba umu architecte hama unyari ko ariyumvira ati burya ishuri nzoshaka kwiga bavuga ati ngira peut-être nko yarafise uburyo nuko yazi mugabo avuga ati je ndashaka kujya mu ishuri rya architecte byo mu Faransa cyangwa muri Canada umvu arafise icyo ashaka naho vyogorana mu nzira abavyeyi ntibabishobore cyangwa nibikunde ngo rumwe bourse cyangwa giriki we warazashaka kuja très important ni community hajya ndi muri umufisi abana basigaye baheza ari bato cyane Yo batane. barasetse bari bato ubona rero imisogonda afise ngo 16 ans ngo 16 ans 18 ans biragoye bukiri entre umuyabaga entre kumva ko umuntu akuze entre kumva ko heba ubuzima burajye ushobora aje TikTok Snapchat urumva ubu biragoye biri très difficile ni kumenya ati jewe nshaka kuba hajya modeli yanje ni icyo ni ikintu cya mbere nyamukuru kubimenya rero ejo ushaka nyine umubwira abantu bagendere kuki kubimenya no kuba curieux ntuwikontente juste yuko ivyo Unosa amanota. waronsa amanota va au-delà Ouais. amasoma Oui, oh, s'il vous plaît. soma Nukuri. cultive-toi ok barababaye ma programme akini vous abruti telenovela nihanganira c'est vrai biraryoshe rukundo c'est bon mais dengana ho hantu Nukuri. va au-delà raba ikintu kikwigisha kitapa ikintu kikutuma uva kuri A uja kuri B uja kuri C uja kuri D Nukuri. No, je burebe ikintu kisigaye kineye ubwoba abantu bubu nawe umubaza ati qu'est-ce que tu veux devenir? Je veux devenir riche. ouais Niyo réponse. ça c'est vrai Je veux c'est devenir pas mauvais aussi devenir riche en tant que qui? yeah Ou faire quelle carrière? merci avance Parce que ça me fait peur. Tout qu'il a de courir. Toi, Gramade, moi je veux devenir un médecin. Quand tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour devenir le meilleur médecin à Hadi. Je veux devenir un avocat, je veux devenir un journaliste. Entre parenthèses, il y a une hundish de différence. Vous n'allez jamais deviner qui c'est. Guy Karim. Mais je l'écoutais, je disais, Seigneur, comment on peut prononcer comme ça? Okay. Comment on peut parler français comme ça? Hein? Pour parvenir à un modèle. Abantu bubu rero barase problème ngira ngo sinzi dukeneye ko aba Elon Musk Elon Musk none agarafise carrière ya guide arafise ivyo yize il est pas devenu riche mu gukoroka mu kirere donc vraiment faut avoir de la détermination de la curiosité et être motivé je mu guheza ikintu ushaka kuvuga ni kimwe ariko navuze ni kimwe cyo twese ntidutegerezwa kwiga kaminuza iyo ugiye kwiga kaminuza ufise orientation ugiyemo ugiye beaucoup plus muri recherche ugiye mu kurondera il faut que abantu babimenye hama umuntu asohotse ishuri afise umwuga ni ikintu gikomeye cyane rwose ni ikintu gikomeye kuko wewe ari prêt à l'emploi et à créer de l'emploi none narafise ikibano gusa twabutwa twumvira abavyeyi bazi yuko yize technique mu kamanje nakigenda rega niko ya technique ata excellence bayishiramo nico kibazo si on y met de l'excellence bakavuga bati nous décidons de former par exemple hari umuntu twakoranye mu babarire gatsina bicishe mu twakoranye émission yitwa Monde des affaires abayira barabizi umu sculpteur qui a étudié ça en France muri école de beaux-arts on va mu bindi bihugu baragira bakavuga bati nous voulons former des dessinateurs nous voulons former des sculpteurs non seulement c'est le bagage intellectuel énorme, background mini chan. Yeah. Hein? Les artistes sont des érudits. Ego. C'est déjà kucha pagusa. Yeah. Et tu sais technique des fois bayanga. Mais la technique aussi c'est pas seulement les artistes, c'est aussi les mécanos. Les mécanos tout ça. Au monacola c'est aussi au monacolita c'est aussi au mono. Mais si abo bantu bose tutabafise si iyo mugani wabatayo excellence ari muri ntuzenya. Nije gituma twama tufise abantu
abamécano ari abantu juste babricoye. Il faut faire une formation nyine tukamiza sur l'excellence, vraiment l'excellence ikaja muri la culture yacu guhera ku mashuri ukiri muto no muri technique no kuri les gens peuvent être excellents. Non les mécaniciens bakora Volkswagen c'est pas mécanicien mais c'est l'excellence. Non, c'est n'akoresha abantu bafite la tête ko dukunda kuvuga kuri televiziyo abantu bari intelligence donc bazi ko batawe murakoze cyane aussi nicyo kiganiro kizokurikira ikiganiro kizokurikira ngo gossip nicyo twagera dukore muri tinyuka y'ishuri ariko umwanya tugiye utworoheye reka nabashimire ishuri ngo riradufasha kumenya impano zacu nizera yuko abana bagiye gutangura amashuri ejo niyo bayumviriza bazoca bambara neza impuzu tubatekereye babe les meilleurs qui puissent être. Twe ahantu nize bakunda kutubwira ngo soyez le meilleur que vous puissiez être. Ou nawe yatubwira mu congereza ngo don't settle for less, aim high. Aim high. Ne vous contentez pas de peu. urivuze mu gifaransa kiri mu kirundi uvuze mu cyongereza mu gifaransa mu kirundi ntubu umuntu arondera ibintu biri hasi gerageza ubaye mu mécanicien soit le meilleur, soit un mécanicien intelligent, soit un mécanicien ubaye un sculpteur mu dessin, soit le meilleur que tu puisses être. Twese nibishaka kuba meilleur. Absolument. Bon dimanche, bonne soirée, merci. Je suis encore twese nitwo baba meilleur nkuko beje kwivuga. Mwakoze kudukurikira.